Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe. Bene data ndabaramukije amahoro y'Imana. Muri kumwe na mwene So Ntakarutimana Eric mu kiganiro cya SAVEUR DIVINE. Turashimiye Imana ubwira byose ayo yongeye kwemera ko tuganira ijambo ryayo kuri no rubuga. Turasangira amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 17. Reka duhere ku karongo ka 18. Havuga ngo Yesu aramukankamira, dayimoni amuvamwo, umuhungu acakira uwo mwanya. Maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye, baramubaza bati tweho niki cyatumye bitunanira kumusenda? Arabishura ati nukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri, nambo mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira kino gisozi mutimuka aha uje hajya, kandi cyo kwimuka, kandi nta kitazobashobokera. Ku karongo ka 21 niho duhagarara. Ariko bene urya ntakugwaho n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha. Imana yacishimwe cyane. Tuganira ku majambo, indanze y'amajambo ivuga ngo ubushobozi bwo gusenga hamwe no kwisonzesha. Imana ishimwe cyane. Turabona ngaha abigishwa babwira Yesu biherereye, baramubaza ikibazo bati mbega none niki cyatumye twebwe tumusenda ujya mu dayimoni bikanga? Aha hari umwana yari amaze igihe ngo agwaye impwemu mbi, arimwe impwemu mbi z'abadayimoni b'intandara ngo bakura bamuta mu ziko no mu mazi. Hanyuma umuvyeyi waraza afukamira Yesu amubwira ati mwigisha ndagusavye ndakwinginze nkiriza umwana. Atabigishwa wawe vyanse. Yesu Kristo ngo acarakankamira impwemu mbi ngo iramuvamwo. Maze kumuvamwo rero abigishwa barazazanirwa bagira bati mbega none twebwe kubera iki twasenze ijya mpwemu mbi ikanka? Aho rero bariko bamubaza biherereye. Yesu Kristo arabasigurira haba intambamyi zibiri. Intambamyi ya mbere no kwizera guke bari bafise. Ukwizera ni kigwanisho kidasanzwe. Ubwa mbere iyo kurasenga wisonzesheje wambara inkomezi, haba kwizera. No kuvuga ngaha bari babuze ibintu bibiri. Ca mbere bari bafise kwizera guke, icya kabiri nuko atankomezi zivuye mu gusenga no kwisonzesha bari bafise. Kuko Yesu cyababwira ibanga rikomeye cyane, aheje kubabwira ko bwa mbere intambamyi ya mbere ari kwizera guke. Abwira ati nimwe yagira kwizera kungana agatete ka sinapi. Agatete ka sinapi nakabuto gato cyane. Abwira ati hamwe mwogira kwizera kungana agatete ka sinapi, mwobwira umusozi muti imuka uve ngaha uje hajya. Umusozi yavuga se imisozi tubonesha amaso ku mitumba, ngo umusozi bobwira ngo haguruka uje ngaho uje hari. Ariko hari biri imbere yacu, ibibazo biri imbere yacu nk'imisozi bigahagarara by'ukuri bikadutangira kutubuza kubandanya. Tukabona yuko ubuzima bugiye guhagarara, tukabona ko ibintu kabaye, ariko tubona ngo ivyo tugize ukwizera tukabibwira Imana nta kibuza bitimuka bitakatubisa bikavaho. Hanyuma aracabambwira kandi ikintu gikomeye cyane, avuga ngo ariko bene urya ntakugwaho n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha. Ugusenga no kwisonzesha twokwibaza ibibazo mbega bifise akamaro kahe? Turabona gusenga no kwisonzesha akamaro karimwo. Ubwa mbere twambara inkomezi. Izo nkomezi twambara mu gihe umuntu yisonzesheje aba ariko gwanya umubiri. Muri ino si dufise ibitugwanya bitatu. Hariho Satani, hariho umubiri, hakaba n'isi. Rero muri ivyo bitugwanya, ivyo Satani akoresha cyane. Arakoresha isi, gukunda ivy'isi, agakoresha umubiri
umubiri wacu ukatwanya imwemu iri muri twebwe, kuko umubiri kugira ngo nyambika atamahera ufise ukaja kwiba, umubiri kugira ngo nshaka kujya neza ataburyo ufise, aho kubibumbwa n'ivyo ufise ugasanga ugiye kubirondera mu buryo butari bwiza, aho ukaburi kuracumura kuri mwemu yari muri wewe, ukaburi kucumura ku Mana. Rero tubona ngo ugusenga no kwisonzesha bivamwo inkomezi zidasanzwe, bivamo ikimazi kidasanzwe. Iyi mwemu yari yanse kuva muri umwana, iyo baba bari abantu basenga bisonzesheje ariko yavuyemo. Ni ukuvuga hariho udusembwa tuza tukadufata duciye mu mubiri. Iyo umuntu asenze aba ariko agwanya umubiri wiwe, iyo umuntu asenze yisonzesheje aba ariko agwanya umubiri wiwe. Umubiri rero turawugwanya kuko ni ikigwanisho Satani akoresha cyane kugira ngo duhemukire Imana, kugira ngo ducumure ku Mana. Iyo dufashe umwanya wo gusenga twisonzesheje twambara inkomezi. Ubwa mbere twegera Imana cyane kuko Kristo akunda abasenga mu kuri no mu mwemu. Twuzura umwuka, twuzura mwemu yera, tukuzura ubushobozi bw'Imana. Turasoma andi majambo ari hariya mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca 10 umurongo wa 19 havuga ngo ehe mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwasi bwose, kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoyi. Aha Kristo yari yahaye ubushobozi abigishwa, ubushobozi yarabutanze. Naje ndabufise, nawe urabufise. Wewe umaze kwizera Kristo Yesu, ubushobozi urabufise, bwaramaze kuba muri buri muri wewe. Ariko igisigaye nuko ubwo bushobozi tubukorera, tukabukorera mu gusenga no kwisonza, tukaca dusoma ijambo ry'Imana, tukaca turondera ingene ubwo bushobozi bukora. Ubwo bushobozi bwira bukore burafise ingene bukora, burategurwa. Haleluya. Nubwo mwenza jambo burakoregwa. Ubwo bushobozi bumaze kubamwo ucukora n'igiki nawe haba kwitanga mu gusenga, haba kwitanga mu gusoma ijambo ry'Imana, haba kwitanga mu kwisonzesha. Kuko turabona ijya mwemu iyo babya bigishwa ariko bisonzesha yari kuba yararyagiye, ariko Kristo acababwira ibanga rikomeye cyane. Natwe iribanga natwe ridushize kuno munsi. Mwene data usenga, mwene data umukozi w'Imana, mwene data wakijijwe, kugira ngo habe ubushobozi budasanzwe muri wewe nuko haba gusenga no kwisonzesha. Gusenga no kwisonzesha birakenewe. Kristo Yesu igihe yari ku musozi mu bugaragwa ariko arasenga yisonzesheje, amaze iminsi 40 ayisonzesheje, kandi tubona umugwaniza aje kumugerageza. Kristo yaratsinze kubwo gusenga no kwisonzesha. Turabona umukozi w'Imana Mose yagiye ku musozi gusenga, amara iminsi 40 ariko arasenga. Imana yo mwijoro imuha ivyagezwe ubwoko bwayo bugenderako. Nuno munsi iragezwe biratuyobora, biri imbere yacu. Haleluya. Byabonetse ku musozi Mose ari gusenga yisonzesheje. Nukuvuga amasengesho gusenga wisonzesheje harimo ububasha budasanzwe, harimo communication ugiranira n'Imana idasanzwe kurundi rugezo. Haleluya. Nukuvuga uduze kuyindi ngazi. Rero turabona yuko bikenewe cyane. Mwene data mukozi w'Imana, fata umwanya wo gusenga no kwisonzesha, fata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, fata umwanya wo kwegera Imana kugira ngo ubushobozi Kristo yagushizemo, Kristo yaguhaye ukore. Haleluya. Imana iduhezagire, Imana iduhana umugisha. Awumvise amajambo birasaba ko dusenga twisonzesheje kugira ngo ibintu biri imbere yacu biveho, imisozi iri imbere yacu yimuke. Hama kandi tugire ukwizera yuko ivyo dusenga dusaba Imana ibikora. Imana ishime cyane. Imana ibahezagire. Awumvise amajambo kandi abagiye kubikora. Yesu aduhana umugisha. Amen, amen.